kurongora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ni ikintu gisanzwe igihe uri gihugu kigize uwo muryango. Nta kintu rero Burundi bwakoze gitangaje kuko nibwo bwari bunagisigaye bwonyene no muri aka karere. Kugenekezo rya 14 Ruhuma umwaka wa 2026 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahawe intebe yo kurongora ubumwe bwa Afurika mu kiringo cy'umwaka umwe. Akigera i Bujumbura, Perezida Ndayishimiye yakiriwe n'isinzi ry'abantu bamusasira ibitenge, bamwereka ko bamwishimiye kandi bamwakiriye nka perezida w'igihugu na chairperson wa African Union. Mubaje kumusanganira umunezero wari wose washobora kuwusoma mu maso ya buri muntu yari muri ico kibanza. Abenshi barazi ko kurongora no muryango ari presidence tournante ukubisikanya bisanzwe hagati y'ibihugu bya Afrika, ariko mu Burundi yabaye insinzi idasanzwe. Hari benshi bagize ico babivuga ko harimo na Faustin Ndikumana serukira Parseme, wabona ko igihugu cy'u Burundi gisanzwe cifitiye ibindi bibazo, harimo ikibazo c'ikina gibitoro rimaze igihe kirekire, ibibazo by'imigenderanire hagati ya kino gihugu n'igihugu kivukanye cy'u Rwanda, ibiza kongereza umutwaro President Ndayishimiye muri uyu mwaka agiye kurongora uyu muryango. Ariko reka twibaze, niki cyatumye abarundi bafata guhabwa uburongozi bwa Union Africaine nk'insinzi idasanzwe? Inyishu ishobora kuba itari mu matex agenga uyu muryango, ahubwo iri mu mutima wo gukunda igihugu w'abarundi, ico no kwita patriotisme émotionnel. Akantu kose keza kabaye na cyane kuri kino gihugu cacu cabaye mu magogo igihe kirekire, nubwo kabari gatoya wanashaka kari insignifia mu maso y'abanyamahanga, gashimisha abarundi bakumva bari fier. Uburundi kandi ni igihugu cabaye mu ngorane imyaka myinshi, kenshi carakumigwa kigahabwa ibihano, kikaboneka nabi imbere y'ibindi bihugu mpuzamakungu. Ahenshi mu bihugu byinshi byo hanze Uburundi bwari buzwi nk'igihugu atamutekano gifise, igihugu kirangwa n'intambara zidashira. Uno musi rero kumva ko Burundi burongo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bishobora guhindura perception y'ibihugu by'amahanga, byabona Uburundi nk'igihugu kirangwa n'akajagari hamwe n'imvururu zidahera. Kurongora uyu muryango bitanga perception y'igihugu kiri stable, igihugu cagarutse muri je diplomatique continentale, muri nosi ya politique aho igihugu bagishira urubanza baravye ivyo babona inyuma. Nko Burundi rero kurongora uyu muryango si ibintu bito na gato, nubwo ububasha bwa chairperson butari kirenga, ikimenyetso cy'uko Burundi burongoye ubumwe bwa Afurika bizana byanse bikunze ishusho nshasha. Reka twumvirize umwihwezo wa Faustin Ndikumana, ariko nawe wandike muri commentaire cyumviro cawe udusangize uko bibona. Nkuko mwavyumvise Burundi bwaraye buramukiwe gutwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ico gikorwa rero nta kigaye iciza, ariko ni ikintu gisanzwe nk'ibindi. Kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ni ikintu gisanzwe igihe uri gihugu kigize uwo muryango, kuko kurongora umuryango umwe bwa Afurika nugukurakuranwa ku gihugu, bayita presidence tournante. Igihugu kiraramukirwa. Afrika bayishize mu migabane 5, mu buraruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko na Afrika yo hagati. Igihugu rero kimwe kiraramukirwa muri iyo migabane. Nta kintu rero Burundi bwakoze gitangaje kuko nibwo bwari bunagisigaye bwonyene no muri aka karere butararongora iryo shirahamwe. Haro n'ivyarirongoye kabiri, Uganda ndabiza rongoye kabiri, Congo Brazzaville yayirongoye kabiri, Egypt yayirongoye kabiri, Tanzania zarongoye Union Africaine. Ntuze rero ngo Union Africaine Congo RDC, u Rwanda ni rwarongoye Union Africaine. Twe turamukiwe n'ibindi bintu ibyo bintu rero extraordinaire ya hepfo. Imigabane yose iribiraramukirwa vre, nitwe twari dusigaye, none turamukiwe inyuma y'abandi bica byitwa ibintu none twari twarihebuye. Kugira umunsi rukuru mengo warihebuye waratanywe n'akabana. No bijya ibyo bintu rwagwe iminsi mikuru gugize je no koresha ryateriwe mu kirundi twaba dukoresha kwikemesha. Nta extraordinaire kurongora mu Afrika ni kuramukirwa muri East African Community, ni kuramukirwa kuri komeza nane wose ko twatugira iminsi mbiko ivyo vire ni ibintu bisanzwe. N'ikirigo kizoramukirwa biramukirwa.
iyo migabane yose igendera mu kigwa rero si ibintu by'igitangaza yemwe nuko abanyepolitiki bo bamwe bashaka birondera inyungu zihambaye mu bintu ngo ni ibintu byikomeye byabaye ko ngo ni ibintu bisanzwe mu Burundi wese ahuri dukore gusa nk'ibindi bihugu gusa iyo presidence umuntu ayirangure neza. Hanyuma ikindi naco nuko Afrika nayo nyene ubwayo Afrika yisanganywe ibibazo nayo nyene. Urabona Afrika uko imeze ibibazo ifise isanga ukayo ibibazo nico gituma kuvuga ko twaye Union Africaine ucubona ko ari ibintu by'igitangaza uzoshika ku bintu by'igitangaza ditwumva mbere n'ingene igihugu cyo hagarara kapitale yo hagarara ngo abanyeshuri va mu mashuri ngo abantu ngo nimugira iki ngo nimukora ibitangaza mu byo ngo nukura twaye Union Africaine. Oya bijya vraiment ibintu n'ingendo yo guhindura ujya mwanya gutakaza akazi niki uri kurihombesha wewe nyene nta kintu nakijya vraiment nk'iyo ntiyo ibintu bigenda kurya. Hanyuma ikindi nuko ngo ndavuga yishira hamwe iby'umwe bwa Afrika bwonyene ubona ubumwe ntuze igihugu kontinent ya Afrika umugana usanganye ingorane muri ubukene bubarizwa muri Afrika gusumba ibindi bigabane y'isi. Ingwano kamwana wa mama igiturire fuite de cerveau no kuvuga incabwenge zivita zigenda mu bindi bihugu ivyo ni ibintu no mu Burundi turabibona abadogutere barabafika incabwe zose zigira hanze zikava muri Afrika. Ivyo agateye akazi na muntu iterabwoba mu jihadiste ari muri Afrika occidentale ni ibintu byo kusanga tubana gusa dushobora atamahinguro manini aza mu bihugu by'ibacu muri Afrika hamwe duko rukunduko ugasanga tuguma twara ubutare hanze ngo turabushoye turondera kugura ibintu byose bihingurwa tubikura hanze. Hiyo yose ni limite ibijanye n'intwaro rusangi muri Afrika muraza aho bigeze n'abakudeta yaragarutse ukuri kwanyumengo umengo n'abatogwa bibagira n'intwaro rusangi ivuga n'imazi igana kamara maza muri Afrika n'abatogwa basite ku butegetsi nasubira kwibuka bamwe intwaro rusangi carico uburongozi nyene bubona kure. Ivyo ni ibintu bigaragara. Haba ikindi naco nuko tubona Union Africaine n'ikintu igini ngwana ifise uburyo ibihugu byinshi usanga bitatanga amakotizasiyo ugasanga bifise indarane amahera ibiji koresha ugasanga birabuze igoma yiruka kurondera ababayere hanze ibihugu 54 byabini ngo tse kurondera ababayere hanze ijya siege yonye na Union Africaine yubatswe n'Ubushinwa kumfashanyo y'Ubushinwa siege ibihugu 54 yubatswe kumfashanyo y'Ubushinwa baraza barayubaka akira urufunguruzo. Capitalisation ya BAD abarundi batabizi ya BAD Banque Africaine de Développement rijya shiramwe ijya banki ya Afrika imitayo wavavina ngo ni abanyafrika minini baba irimo abazungu ngende bajyaye yabo abanyamerika Union Européenne n'abafaransa niyo imitayo minini ni yabo niko nabiruka bimeze. Uburyo bukiraje amakomisiyo y'Union Africaine akore yo habaye ingwane muri za Somali zande ijya mission de métier de la paix ya Union Africaine uburyo bwo kufiza fonctionner ibijyango bya ingabo muri Somali hataje zaone canke nabandi byogenda gute umva n'ingorane zari uburyo bwo kuzitorera inyishumva kibazo kamaro n'ikindire cyo n'ibyo bibazo dufise bibararira guhangana navyo kuburyo Union Africaine ishobora kuba ihuriro ryo tuma izi ngorane bazicarira ku rwego rwa kontina kugira habe ico bita amahinduka aboneka revolution ziboneka haraho ico bita NEPAD iyo cagiye nta nuhazi NEPAD kwari gucama barabara ibikorwa remezo byinshi ama infrastructure amabarabara ahuza Africa Nord Sud amabaraje biki donc NEPAD ndakivuga ko barabonye Afrika ku ma infrastructure bidamaite byose iri nyuma ati tugiruko nahe igihugu birasumba nari bikiri nyuma cyane bitavugwa mugabo anje ndina yose iyo NEPAD
haro agenda 2063 vision de l'Afrique 2063 yabaho muri 2013 b'imyaka 50 mengwe iyo nyine kugira uvere ko bajyana evaluation yayo ibihugu mu Burundi abarundi bazi yo agenda 2063 bari bagaye bazi ko turagira Afrika 2063 nirangaye baheruka bagima na 2063 banya kuntunga baturongoye bica bihereraho accord de libre-échange do Kigali ya akoro y'Kigali ngo yuguhanahana ibyazo kwego gwa Afrika babaze kubona n'ama infrastructure basanga bagasanga kuva itike yo kuva mu Burundi cyangwa muri RDC cyangwa uja muri Afrika isumbagira niyo kugenda direct uji Burayi kugira tugendera rero honyene usanga amatike ari kirega ibaze nk'umuntu ushaka kuva Dar es Salaam gushikisha sa ugenda ari bana mabarabara gucyanya hana cyane hanyuma hariho n'izingwane zo kudahuza muri politike bamwe bakavuga ngo ni bamwe ngo bashigikiye n'Uburusiya gushirwa abandi ngo muri bikoresho ngo by'abazunga abafaransa ngo ha mu bunte antagonisme urawumva nk'urongoye Burkina Faso ahangana n'urongoye Cote d'Ivoire tuvyumva hirya no hino kuva muri Congo donc nibazo byo kutumvikana antagonisme ni nyinshi muri aya mahita yo muri Afrika nyine haje nk'ikibazo ca Sahara bamusanga bango ni Maroc kugira igire sovereignty kuri Sahara Algeria yati nakubonye ibyo ntivyemewe bagaca biruka ku bazungu iki banga bagasukikwana hanyuma ikindi noneho ni intuze nyene kandi iyi mechanisme hariho ama mechanisme hari yo gufasha kugira n'ibyo bintu by'ibitire bigire bigwanya haro convention de l'Union africaine y'urwanya bituri iyo kugira abiri kiraja no mategeko y'ibihugu n'aya ma strategy y'iwacu kugira ko na convention de l'Union africaine des nations iri kirakurikizwa muri aya mategeko y'urwanya bituri naho twagize ratification yishwi na convention de l'Union contre kuri amanama arabo kamengo no kuja gutembera ni tourisme arico bita MAEP ni évaluation mécanisme africain d'évaluation par les pairs ni urwego ruje kuri ama démocratie ngene ifashe buri Afrika kaza barasora ama rapport ama démocratie amatora agenda gute alternance byagenze gute transparence iki kwigumiza ku butegetsi iki byose bakaza basora ama rapport gutandukanya inzego ubutungane bw'inyenga gute hakaza aba expert baza kuraba independent ntani byumva ntani uzana yibona canke niki ngo bigira ico biriko birahindu kwacura aba democracy mu bihugu bya Afrika yensha yigenze ingene ngeramiwe nyene ariho naye makudi tazaragaruka canke nibindi bisubiye canke amamanda dahera abantu imyaka 50 ingahe ku butegetsi n'icyo tubyuba hirya no hino kiyama komisiyo ngo dizwa doromye agati akazira muntu murazo ho bigeze n'iki hanyuma ikindi ni intuze ni contexte turimwo contexte turetse zo faiblesse ariko navuga contexte no kuvuga umwuka ubuhari ona Afrika igizwe n'ibihugu byinshi mosaic data haci basaba yuko aya mashira hamwe y'ibihugu yo mu burere akomera kugira zarafasha kutuganya amakrize afasha komera ni ikirero iyo ntuze ayo mashira hamwe ni za CEDEAO CEMAC East African Community SADC na CEDEAO ni Afrika y'uburengero CEMAC niyo hagati East African Community niyo mu karere ngaha SADC murayizi ko ari hariya iniyo Maghrebe murazi kwiraba iniyo Maghrebine no kuvuga rere iniyo des États Maghrebe ira ibihugu by'abarabu za Libye za Algeria za Maroc za Tunisie za Egypte no kuvuga ko ay organisation usanga ari karaje imbere ya paraporo Union Africaine mu kurondera inyishu zibibazo z'amakrize usanga Union Africaine mengo ni yaje imbere ngo ni yazivye ibihugu biregeranye biraziranye gusumba niho vyogira bayi Union Africaine cigenda isa nikurikira hagacazi kicantuzeje cibihugu
bitunze agaso de grande puissance hari byo biriko ajibe no muri aya makrize bana nk'ikrize yo muri RDC abanyamerika baca bayirekipera muri Qatar titwaje yogo bikomeye ryo mayitwana kubera ikiko birondera ubutare bukomeye baradisho barondera bageze mu iterambere rikomeye ibice bitari minere critique intelligence artificielle electronique ibisirikare wumva amaporotavyo mwumva bikomeye ivyo bigwanisho nucléaire bubona bikorwa amabisire n'ibiki byose zakoresha ubutare bwa intelligence artificielle tinakubonye uba yarabira ubwo butare bakazabaza kuvoma ugasanga n'abanyagihugu ba Afrika mbwa butare cyo muri kuburamarira muri Kongo ubutare cyo cyambere cyuzuye ubutare ha murundi butare baramaze kudufasha iki no mu bihugu byinshi Afrika zagine hose bumva ngo ni bibazi usanga ni petrol ariko bya Afrika bimwe usanga petrol bicukura mu ugasanga navyo nyene bigira biyibure canke irishere gusumba ibyo rero ni ibintu bituma Afrika iguma igoyagoya gumisigwa ibindi bihugu byo muri Asia na Amerika Latine urabyo yabaye colonize twitwaze colonisation na Asia yarabaye colonize na Amerika Latine yarabaye colonize mugabo urabyo nyene byigaze byagiye biragira gute nani nk'ubuhindi ntibwakolonijwe n'ubwongereza n'indabideha ziya za Singapore zose nizabaye koloni none ubuhindi ko bakolonijwe n'ubwongereza ubona ubuhindi bugeze za Brazil nzakolonijwe na Portugal za Espagne na none ubona Brazil igeze n'abapolitiki baje gusaba akazi muri Brazil oya Afrika urumva irakwiye kwicara ikaraba ikibazo twese tukicara hanyuma ikindi ni rero ubona nyine ibyo bihugu bitunze aya mashira hamwe azwi za urindani wose baya konturuda amarezo de crise sikabera handi ona nibyo bya Ukraine hamugwi quelque part ibyo bya Gaza usanga ni iki uharo ikindi cyaraye kije go Conseil de la Paix cha president wa Leta Zunze za Amerika Trump urabona nawe nyene urabona ko ari umuntu atorosha akomeye igihugu gikomeye cyane urumva cyane Burundi gwego twiko kirakoze byo kwisi kuraba biri kubera muri Cuba impande ya Iran urumva none na Afrika urumva atabacurugera guca ubutari bagwabura ni igihugu Afrika biti kubisanga cyo gituma novuga ni uravye ingene ibyo byifashe Afrika ingene ibyo ashoboye nabindi bihugu byashoboye ingene yifashe Union Africaine ni ingene bimeze context ntivyo vanga Burundi ngo bugira ngo buzogira ingufu zidasanze ngo bintu bihinduke gusumba uko byari bimeze tuzokora izazi Union Africaine turengane ntagire rero ivuga ngo ni ingufu zikomeye ngo tuzokoresha nabyo ko turisanga n'ibindi bibazo kwisanga n'ibindi bibazo iyo utagira igitoro imyaka 5 wananiwe no gutora ikibazo cy'igitoro iyo sico sikibazo bufise turagifise kamene ibiciro z'inflation